kamenga ariyemera azivya icari ngo je ngo ngaho heje ntidukundana ntitwari dukundana abakobwa n'abapanga hageze usharati ntace niruka mugabe ikintu nari mfitiye umwanya inzoga sinazinywa gusa ahubwo nararayo nshitse mwana nabwiye mutonyi wanje tewe nahuye n'umuntu bijya nibikaje rero sinezi ko naho twahuriye muri selile bakunzi ba GITEGA-Ent baramukije mwese muherereye bonsoir bonjour aho muherereye mwese mu bihugu bitandukanye abari Burundi abari hirya y'igihugu muri Afrika abari mu ntara hagati tubaramukije mwese Imana ibahezagire murabona kabisa ko n'umunsi twatemberewe n'abakunzi bacu abakunzi amatugendera muri GITEGA-Ent Imana ibahezagire cyane ndazi ko dufite abakunzi batandukanye benshi ko bama badukurikirana bama badusharinga ama video yacu bama bagira ama partage Imana ibahezagire cyane n'ukuri turabakunda niyo mpamvu twama tugerageza kubazana ibiganiro biryoshe uno munsi turafite ikiganiro kiryoshe cyane kiganiro muza kumva Intahe y'umuryango wa Apôtre Jimmy muraza kumva kabisa na madamu we bari kumwe nga muri mu kiganiro cyacu bateguriye uno munsi rero reka tubakire karibu cyane Apôtre murakoze cyane mukozi w'Imana kuvuze zina kora kutenda bazi ko mwaga kuza muratuzi nitwa Apôtre Jimmy GATERETSE yego nk'abandi umwungere w'amashengero ya Supernatural Life Church canke ishengero ry'ubuzima bw'ibidasanzwe yego rikaba rifite icyicaro gikuru ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Igitega yego cyane ndabona ubamfu bwanje hariho madamu wiwe Madame Pastor Doliane murakoze kutwakira mwamvuze izina numunezero gusagaruka kuri iyi plateau yego cyane yego murakoze cyane n'umunsi rero ni Intahe maze kumva Intahe benshi abazi muri societe ababanyi hari abazi kera hari abazi no munsi hari abazi mu ishengero bakoreramo imirimo y'Imana hari abazi hirya na hino ariko barashobora kwibaza mbega Apôtre Jimmy nuwahehe mbega Apôtre Pastor Doliane abahehe ko tubona bariko barafasha societe ngaho Igitega canke mu Burundi canke ku isi yose mbega Apôtre Jimmy yakijijwe ryare mukibaza ibibazo nk'ivyo nyene reka ntangure kuri Apôtre GATERETSE Jimmy wakijijwe ryare byagenze gute ingene nakijijwe bavuze ngo murabahehe je muhira hari Bujumbura twakoze turi abana dukurira mu Nyakabiga gushika nko ku myaka 10 twimukira mu Kinanira ca Musaga hanyuma nakijijwe mu 2004 nahise imyaka 26 ans ego nahise nk'imyaka 26 ego cyane ico gihe wakizwa byagenze gute wari mu ishengero wari ku radio byagenze gute wari mu ibarabara ubutumwa bwiza bwagusanze he byari bimeze gute ubwa mbere nta shengero novuga ngo najamo ko twakuze nyene kujya abarundi bose bakura muhira babigisha gusenga by'idini mugabo bidahindura ubuzima rero jewe nakuze nk'abandi bana bo mu gisagara ubuzima bw'uguruguru cyane yego cyane uvuze cyane ubushatse kuvuga ko kuva ndi umwana nibuka ko tuba nko mu Nyakabiga mfise imyaka 7 hari ahantu nibuka ko twara tujya kubomora ibotike Gatarina imyaka 7 tugaje twiba ibintu amasukari bige tugaje kubigurisha mu Bwiza hari mu 85 gutyo 84 hanyuma duhejeje kugurisha tukaronka nk'igihumbi c'ico gihe yari nka nibaza hafi miliyoni uno munsi cyangwa ibihumbi nk'amajana 5 rero tugaje tugenda mu maresitora tutazi ivyo dukomanda turi abana tukarya n'abandi ba jeune banduta ko je nije nari mutoye ariko namye ndumuntu akerebutse mu marigara rero nkura muri ubwo buntu bw'ubande tumaze kwimukira mu Kinanira ndakura nibuka ko ngeze mu windwi aro natanguye kwiga kunywa itabi mu windwi yari adolescent ego niga kuri college Rohero ijya bita lycée Notre Dame de Rohero ari mu magume agitangura rero hanyuma sinzi ingene muhira babonye ko menga sinzi ingene bambona bace bashaka kunjana ruguru kwa ba mama muri interna kwigayo mu 8 cinja kwigayo lycée y'Ikiganda niyo natanguye rero kwigira
kunywa urumogi kuva mu w'umunani ndabandanya naho sinahabayeho ntekereje n'ibi bitoki by'ishure nkiba amabutike y'abakizwa badandaza mu bitumbura mu gico cyose kubera nari umuhinga muri izo mpwemu mbi ntibafata kandi ntibari kubiyimpa abambona umenga ndatekereje mugabo kwa kundi nyene satana guha amayeri yo kwikamufla ariko bakabona gusa ndumuguruguru mbwa ntibamenye ko mfise ububande bungana gutyo rero mvuyeyo ngeze muri 10 banyoriyana ngaho ndavuga muhira ati sinkeneye kuba ngaha kubandanya niga ruguru ndashaka gusubira Bujumbura mbandanye ububande bwanje bace banyoriyana kuri lycée de Lac Tanganyika muri 11 ishuri ndumva wari ucibwenge bw'amashuri aryoshe amashuri acibwenge lycée Notre Dame d'Ohero lycée de Lac Tanganyika amashuri nyene niyo lycée y'Ikiganda ari lycée ikomeye harabaye abantu b'incabwenge nagiriye ubuntu sinovuga ngo nari mfite ubwenge bwinshi cyane mugabo nari au-dessus de la moyenne sinzi hino kivuga kuko abantu bose twagiye n'ububandi ku mwaka nagenda ngira abagenzi bashasha kuko abo twanywana ibimogi n'amatabi n'ububandi ntibamenya wacu usanga wamenye je nasanga ndi jenyene nimutse ngace ngira abagenzi bashasha abandi bashasha nagenda nagira bashasha kenshi ku mwaka wese mu buntu bw'Imana nari byayimenye wacu formini team shasha wanyira umuridere nyine yes namwe ndi umuridere sanze umuntu hari umuridere muri iyo team nace nimuka hama duse kuri lycée du Lac sanga rero hariho n'abandi nyene ba vrai ngira abagenzi muri quartier hehe aho sinarunywa gusa naciye ntangura no kurudandaza kuko nabona rurimo amahera menshi oya muri quartier mukinanira nkarukura ikigandi yo narukura hari ahantu mu batwa narinzi yo twarukura dusanzweyo bakarumanukanira nk'ubwo narangura nk'ibihumbi 5 nakuramo nka 30,000 narudandaza ahantu mu masomo twafire n'ahandi hantu yego donc haragera igihe muhira hana kibari bazi kudandaza ntibabimenya kuko mama yari yamaze kwitaba Imana mutama nawe yakorera ku terrain ntiyabibona cyane abo tuvukana nibo babibona n'abandi banyegere bari babizi yego rero ubuzima butangura kumva nyene mbo mudurugo kuntu muri jewe haragize igihe nagiye gukizwa ntanguye kumva iminzerere yo hageze etape zo gusara bagira wankuru umogi gusita inzoga ntazo banywa cyo kugenda wigeme ntavyo bagendera abakobwa n'abapanga hageze usharati ntace niruka mugabe ikintu nari mfitiye umwanya inzoga sinazinywa gusa ahubwo nararayo kuko nari nzubare akabarega kugara saa 4 akandi kugara saa 7 baraza kubona amafoto yiwe ya kera yego cyane baraza kubona kuri page yacu amafoto ya ingene Apôtre yarameze bakubona no munsi akavuga Apôtre kabisa ngire yamye ari umweranda niyo shinzi ntahe bakabona ingene Yesu ahindura ubuzima bw'abantu ntibavyemeye ngo ivyo ngo rikora duhenda neza mugabo ni amafoto baraza kubona ko byari yego nibayabona baraza kubona ko byari byo urahura n'agakiza cyagenze guteye ingene byagenze rero donc narabaye cyane mu drogue ndaba addicted mu cyongereza cyangwa umuntu abikunze cyane nibiki mba mu nzoga nkararayo urumva muhira nkatera akajagari donc nari nagiye no muri Ismeo donc nza turiyo twabinywa mu matemi d'histoire twaraduse umwanya ku ma position hanyuma nje mu ku université mpura n'abandi twarara mu nja ku université y'u Burundi tukarara mu bubare mu biki rero hagera igihe numva ko donc nta nyishu numva nkeneye no kuyahura numva ubuzima sanova pa yes byahereye aho mutama apfuye niho naciye ntangura kumva ubuzima bwanse ko byari binyuzuye ariko agahinda nikari kenshi kubera mama yari yapfuye mugasigaye mutama hanyuma mutama maze gupfa rero kubera niyo video cinda bijamwe n'umurengera phase finale rero hamwe nyene umuntu yumva muri we n'abandi batabimenya wumva ubuzinyishu wumva hageze kwiyahura niho nkeka Imana yazana umukobwa avuye ahantu aza kuba ku nshuti zabo ku bakuzini babo twabana hafi icyo gihe ntakunda abakobwa ati numva ndamukunze yari umukobwa naturel mais donc akiri muto atavuga menshi
ndamutangarira kubona umukobwa muri ico gihe ameze uko ko nari menyereye abakobwa basazi babaki benshi bari banze guhindurwa n'umwami Yesu oya nta butumwa bwinshi bwari bwayo mbwa hari yatanguye kubikangura iyo uwo mwaka hari ikangura ukuntu mugabo ikangura hamwe bakubwira ubutumwa ugiye kubishira mugabo batagenda muri quartier mu mabarabara mu nzu nico gituma no hanura abantu benshi basanga abantu ivuga butumwa mu mazu hirya no hino kuko hari abantu batazobwumva muri eglise rero ataraza nkace nja kumwegera nazi bimogi n'ibitabi ndamubwira akanyakira byari bitangaje muri gacazana kundo yarakwese ngene yego cyane ndatangara ingene mukizwa yo kwakira umuntu asukura narisa ntabi nziza gutya uraza kubona ku mafoto zikumbure rero akanyakira akanganiza gacazana bibiliya umunsi umwe rero numva byanse ndamubwira ati nibaza ngo j'ai codé le message sinyavyumva namubwira ati je hari ahantu ndi mukuja atabantu benshi bahazi kumbe nari nadesize nko ati nko mu ndwi imwe nzo meta fin à ma vie nzo kwiyahura nari ndushe naringize kandi narinze ibintu byoroshe ingene ukwiyica kubera nari naciye ahantu bigisha ibintu uravyumva nawe hama turavuga ngo ndashobora kugusengera acha nditunga nyene nk'umupira ushaka kusengera nyene nafite urujwi nyene ngo babire nibiki dati baraza kubona agafoto umenga wasohora imiziki ari umupira wa vrai kabisa hama urashaka gusenga carahasengera uwo mwanya asengeye numva hari ibintu biriko birahinduka muri jewe ibintu ntari bwumve donc numva mengana amahoro aje ukuntu hanyuma ahejeje aca tugira dusezerana cyane ijambo ryo muri Matayo 11 umurongo wa 28 ngo yemwe abarushe n'abaremerewe Yesu abwira abantu ngo nimuze mwikorera ingata yanje iwahutse mutwaro wanje ntuvuna murayibona rijya jambo ikubita mutima wanje umenga nirishaje kandi wamenga nari maze kubyumva ko twakura dusenga mugabo no change nta buzima bwahinduka citse muhira ndarira ndiko ndabadeliver gutyo nyene ibi byose zibize atamuntu ahari numva ubuntu bw'Imana kubera amasengesho yasengeye n'ijambo yampaye ijambo rifite ubushobozi nico gituma ndarikunda ndagigisha abantu ryandeliver aho nashobora kumara iminota ingahe nanyo itaba imyaka 9 urumogi imyaka 7 ndanarudandaza nta rusiba nko ku munsi amenyo yarazigiye iminwa yarazigiye inzara zarazigiye nibiki hama sinashobora kumara itabi sinashobora kumara nk'amasahane ntari nyoye inzoga nashobora kugira discipline y'umunsi umwe mbwana nace ndekipera nk'iminsi nka ukaca wiratrapa nk'iminsi izo ntayo ya masaha cyangwa umunsi nace negeranya nkasubira gutomba mu matravere nahoramwe ariko uwo munsi niyo deliverance nkeka Yesu yangiriye ndamwakiriye ndamwizeye nati Yesu ingunkize ari mu cumba rero muri 2004 hama arandelivre naye nahubwire ko urabona ko nasuye kunywa akaboge kamwe sinzi ngene byagenze urumva ibitabi ibimogi inyota niyo gituma Yesu aramara inyota sinzi hari gihe musa gusengera bukimu gatondo inyota yitabi yacihera tabi inzoga ibyo mwizi byose n'amamvi siyo mwisi yose donc turvanye n'ivyo imiziki narakunda imiziki cyane amabote maki Gitega niho ntari nzi numvise ngo Tupac ariko zangozi Kayanza hehe un peu partout Bujumbura waratamba kazi zose narakunda boîte de nuit canka hano umuziki hose ko nari nzi gutamba cyane nyene bya kiduniye donc ikintu cyose ci swing kiretse nyene abakobwa bari bananiye Imana ishimwe iyo ndabajamo izina ariko ushikira no gukizwa ukurumva wari kubijamo uri iki utamenya no muhura ko ndibuka hari umunsi umwe nari muri boîte Ngozi muri 2001 ndi muri Ismeo ndagutamba gukesha hanyuma tambana n'umukobwa nyine azi gutamba cyane mbona ari mwiza amaje de lumière ubore urabibona hariko haragera nko mu gatondo umuntu umenga nta namenya afise urba ntiwamenye yaba ndai muri ivyo bari gusanga utahira ahantu kure rero umunsi Yesu arandelivre rambuhura
inyota ibintu byose byose nasubiye kunywa akaboke kamwe nkace nk'ukwezi sinzi yene byanjemwe abantu baranje nararize kubera agakiza kavre uno munsi hari igihe abantu bagira agakiza sindabizi ko bakira agakiza nk'ako twakira urabona ko baja mu byaha nta probleme batwara ngo nasubiye kubigwamwo nasubiye nakubwire ko je uwo munsi ako konyene kaboke konyene sinanaboreye ko nari namenyereye kunywa nk'amakaziye ariko narumvise ko bitabereye nta muntu yambujije nta n'umuntu yagize nta n'umwe ndagenda ndihanata bitari na oya kuva uwo munsi umuntu ntishingira intahe cyane cyane n'ibiki mugabo diye bya bindi avuga ngo naguye nahagurutse naciye ntangura gukorera Imana ntangura ahantu tugenda ahantu hari ministere muri 2005 tuyikoreramwo turafasha abantu ba jeune muri kino ya 3 turi impacta iyo quartier donc mu shengero nari ndimwo Imana yanyeretse nayisengeye ko ari amashengero menshi aho nari ndi bamukina nanje muri mwijabe ahantu muri Église Vivante niho nakoze ibikorwa by'Imana imyaka itari mike kandi benshi barakuza aho nyene kandi benshi barazi Intahe yawe antuka ndibaza ko bayizi yego hama tukajya kuvuga ubutumwa naravuze ubutumwa kabisa navuze ubutumwa mu ntara nyinshi Kayanza Cankuzo sinziza Gihanga intara nyinshi cyane abariko baradukurikira barashobora kuraba Apôtre Jimmy akavuga n'uyu muntu ibintu avuze mu kanya gatonya amabwate inzoga itabi aravuga ibyo yacimwe byose mugabo muravye ngene asa ntushobora kuyimuha ko byo bari byo benshi babiharira Apôtre donc ni birumvikana kuko urumva donc ni sino mu kirubanza uko birumvikana je namutahura kuko ingene Yesu ahindura nivyo bitangazanye niyo vyumvikanye cyane nivyo babikibaye bitangaza reka duje kuri Pastor Dorian yes Apôtre utakumeye ryari mwahuye ryari byagenze gute Apôtre natangiye kumumenya je yaje gukora igitega je ni kuri Université Bujumbura hanyuma nanje nari umukobwa yikundira Yesu nja muri cellule kuko ahantu naba mwishatanya haro cellule bambwiye ngo cellule yarimutse isigaye bera hanaha cansanga ahantu ibera asigaye abayo Apôtre n'abantu bakorana jere ko anje muri cellule ndagenda hanyuma niho natwahuyeyo twahuye n'umuntu ari ubwa mbere mbona umujene vy'ukuri yuzuye akunda Imana kandi apana bya bindi byo kugira wa wundi ari ku murongo ateye ubwoba ari umukizwa wa wundi ateye ubwoba umukizwa cyangwa umuntu akorera Imana ari ku murongo ico gihe nari umuntu nyene urumva bakubwiye ati guserva inzoga batuma kogira ngo jewe kandi ndumukizwa mugakavuga ati ibyo sindaravyumva urumva yari umuntu ari ku murongo adagomba bya bindi byo gufitira ati nimba ukijura kijijwe rero nsanga umuntu gutyo avuga ukuntu kamenga ariyemera azivya icari ngo je ngo ngaho heje ntidukundana ntitwari dukundana ngo heje guhura n'umuntu akomeye ngo uzohora uvuga ku bagenzi bacu ari muri wanyu ngo mbonera ku mateleviziyo ngo ujye mu ngo twari mugenzi wanje ari umuntu yemera afise havuga ati uyu muntu ni gute kuko nshitse mwana nabwiye mutonyi wanje tewe nahuye n'umuntu bijya nibikaje rero sinezi ko naho twahuriye muri cellule mugihe mubona waruzi ntayiwe waruzi ko yaciye muri ubwo buzima nawe wavyumvise mutanguye ku yego nari ico gihe mwatanguye fiançailles gute byagenze gute ubuza bwa fiançailles mwahuye musengara hamwe ari cellule byagenze gute